Bana, nizere yuko umeze neza. Another day, siku nyingine na mambo mengine mapya kabisa ambayo ninekuletea. Namaze kubwira yuko imisi yose ni kwiruka, imisi yose ni kukuzanira amakuru agezweho kuri channel yawe ya Sule S Ndimu. Ushobora kunyita Sule S Ndimu, ndakubwire big up sana aho uri hose. Ndazi kumeze neza, ariko nongere ndakwibutse yuko tuzoza turasohoka, tuzoza tukwirikira abaririmbyi canke abantu bose ku biganiro aho bazoba bari hose. Nawe uri kurandaba nimba ushaka yuko Sule S Ndimu nzoze tuganire, basi hari nimero ngaho ubona ziko zirarengana za WhatsApp, utwandikire udutelefone kugira natwe tuce dufata amabegi yacu tuze tukurabe. Ariko sindakwicishije amajambo, unabibona neza yuko ndi kumwe n'umushitsi, ndi kumwe n'umuririmbyi bamwita William. N'umuririmbyi mu ntara ya Rumonge, kandi umuririmbyi ahagaze neza kuko araherutse gushira ku mugaragaro urukurikirane rw'indirimbo EP canke espace period. Ebana, indirimbo ndwimane abantu bazakiriye gute? Ariko reka kwanza tumwakire, hanyuma ndamubaze navize ibibazo bibiri ava yuko twinjira muri EP bano bimana. Wikazanure, hari ikibazo umaze iminsi abantu bibaza, umutipe uyu mubraza gute EP yiwe ugiye kumviriza harimo indirimbo z'urukundo, sasa ujamaye yuko kwenye mapenzi yawe na kuwa vipi? Yes sir. Bana, mambo vipi William? Mambo fresh. Uko poa? Ipo shwari. Mbona kofia kubwa sana afu kichwa kidogo na kwaje? Kichwa kina vitu vingi. Eti kichwa kimebeba mambo mengi, maroe ni Naomi ke. Amna. Changamoto tu. Watu hapa mna vingine, changamoto tu kabisa. Nani za maisha? Za muziki, kazi hizi. Bana, sinasikia uko na studio. Ndumva iko office studio. Sasa changamoto za muziki nini kibazo wewe charakemutse? Sasa unaweza kuona studio kuna vitu vingi, lakini kama nyimbo hazipiti au hazitembei au zimebuma na kwa kidogo ni tatizo. Hujatoa kiturire? Mambo kama hayo hapi, sababu lazima uwaje vizuri vijiuze, alafu kama kuna mistake umefanya ndio utaiona sasa. Kuliko kufanya hivyo lazima uone nimefeli wapi, nimefanya vizuri wapi. Ndio maana si kwetu mambo ya hivyo hapo kabisa. Ati nyene natanga mahera kura promota kugira aba promoting indirimbo ziwe. Ha, sije nabivuze abantu b'Imana, ni William yabivuze. Ariko reko nkundire gato tumubaze ikibazo ca mbere man. Wewe kwanza uri mu baririmbyi mu ntara ya Rumonge batagaragara sana mu makartier, wanapita vitu gani unataka kuolewa? Si tuna mambo mengi. Kwanza ukiachana na hayo, mimi ni mwanafunzi. Sasa mwanafunzi pia kuonekana na uwaso sana, sababu muda mwingi ambao mimi napita pia anakuwa ni muda ambao watu unakuta wajaamka, wengine watu inakuwa ni mida ya romba, wengine wako ndani. Sasa inakuwa sionekani sana, lakini sio kama eti sipo nimetawa, naonekana maana hadi kufika hapa tayari natembea. Amefika hapa, unasikia ni invitation speciale. Urumva yuko twarungitse umuduga kugira ukuzane mani, turungitse umuduga kugira ukuzane. Ariko watubwiye yuko usanze uri umunyeshure, atari banga urashaka kubabwira abantu ariko kuraba kuko ni bantu bake bazi William hano yiga. William yiga he? Ndazi ntibazoza kurondera mugabo. William yiga he? William yiga muri privé. Muri privé ni nyinshi, ishure exactement nimba atari banga ishure woba wiga ko William nibaza ko ata problème yihava bigutwa. Bona ikibazo jiwi niga muri lycée centrale. Niyo yiga William muri lycée centrale man. Ugiye gutora diplome canke ntiyaragira gutora diplome? Vuba bisigura yuko urashaka kuba ari mu mwaka wa nyuma canke mu mwaka wa tuyigwera izo. Asante sana bana, nibaze ko nzoza kuyora man. Wapi byo nibizoba nibizoba nzoza gutora diplome yiwanje kuko nize ndumwe nta numwe yamfashije kuyiga. Rero abo bazoza kujya nibajya twiganye gusa, abandi mwese sindabatumiye kandi sindabashaka uyu munsi. Bana kujya mamchoyo uko so kwimana man. So kwimana ko haso zose nije nazigize, narize jiwe n'umutwe wanje narushe jiwe, none kubera kimwe muke muza kujya gusa. Mugihe usanga no kwishure baranyirukanye nta numwe naronse no kuza kumvugira kwishure, none mu masayipira umuke muza mwambaye neza wapi byo naje navyo nyene tuzowirariya kuri sare.
ya eti bana ngo hakuna kumfata nta kumuherekeza kutora diplome. We ni William abivuze sije ndabivuze. Asante sana William, unkundire gatoya. Jewe umenga ndaguheruka gatoya, umenga imyaka ari ufise imyaka wawe mu papa mani. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Dans la boîte il y a ubuzima il y a harimo ibintu byinshi. So genda umwana ariko narakuze nk'uko ubibona, kuko jewe abantu benshi bambonye nkiri umwana. Rero abantu benshi kandi baratanga kuba bambona uko, ariko nizere ko ni kubera ko bananguye kumenya jewe nkiri umwana. Rero bivanye n'ivyo batanguye kubona kera sinzi, ariko haciye imyaka myinshi. Haciye imyaka myinshi, imyaka nk'itandatu. Rero narakuze. Yes, asante sana. Urabona ko ari umupapa yarakuze, amesha kuwa grand hivi sasa. Unaona kama tuko sawa bro.